Shalom, aho muri Kanguka. Nanje Yesu yaniteka nje kuvuga imirimo myiza n'ibitangaza yankoreye. Nari narabushwe na Satani, imbohera mu biyayuramutwe, imbohera mu buboregwe, imbohera mu ngeso zitandukanye, imbohera mu busambanyi, imbohera mu kudaharira. Umuntu ankoreye kosa sinarinze kumuharira, umuntu numvise yamvuze sinarinze kumuharira, mugabo Yesu yarambohoye. Sinkiri wa wundi, narahindutse, nahinduwe n'ijambo ryo muri Kanguka, ijambo batwigisha buriyinga. Narabohowe, Yesu yarangendeye. Uyu munsi ndazi gutegura umunsi nkereka Imana uyu umunsi wanje. Ivyo byose ndabishimira Imana ko habaye Imana, habaye inshuti anumira Kanguka. Sinarinze Kanguka, abandi nza numva bashima inahe ko benshi bayumva muri kw'iradiyo, mugabo je nayo numviriza. Satani yari yaramboshe mu miziki, ntuguriye iradiyo numva ati ndaba akantu karyoshe kandi k'indirimbo, mugabo Yesu yaraje arasanga arangenderera. Ubu ndabohotswe, nariyambuye Satani ndayiyambura. Ubu mvyuse numviriza Kanguka, saa sita Kanguka. Ivyo Yesu yankoreye nta kuntu nobivuga. Yesu wanje, Yesu arakomeye. Ndahamagara abantu bose bataramenya Kanguka. Nukuri muri Kanguka niho tubohokera. Muri Kanguka twaragwaye ingwara zirakira. Ahamje gushima mvuga imirimo n'ibitangaza aho Yesu yankuye kure bene data. Yesu yankuye kure, nari wa mukobwa mboshwe n'ubusambanyi. Ukuri Satani yari yaramboshe mu busambanyi, ramboha imbohera mu itabi. Nari wa muntu nari nangoye kwiga. Satani anera kwiga kumura umugi. Hamwe nanwe y'urumogi menga sinoryama, hamwe nanwe y'urumogi menga sinoronka apeti yo kurya. Yesu we, Yesu urahambaye. Ntabwo ari jewe ndiko ndabivuga, uko nari naratekereje igihe kinini cyo gushima. Vuga aho Yesu yankuye biranka, nkavuga nkabona menga niko mvuga amakosa, menga ntabwo byumvikana. Mugabo uyu munsi mvuze ati byamye bikunda. Yesu ndamuvuga kubw'imirimo n'ibitangaza yankoreye. Jewe mwacuti z'umusaraba, je naragiye Saudiya muri 2019 ndagendayo. Yesu niwe, ndagendayo ndakora akazi, ndakakora amezi 3. Satani aritambama mu rugo. Nza numva umufasha wanje ngo yateye inda. Amaze gutera inda birambabaza, ndatekereza kwiyahura. Ndatekereza ndavuga mbe Mana, jewe ngiye he? Jewe nzoja he? Nzoshikira he? Ivyo vyose sinarinze gusenga, sinarinze kwihangana. Naridodomba umenga ndamufashe n'umwica, mugabo Yesu arampunguza ubukare, araza arapunguza. Nukuri ivyo vyose mbishimira Imana. Ubu ndavuga Mana warakoze kuza ku bugingo bwanje, kubona nzi Kanguka. Ubu narakora ibidahesha icubahiro, mugabo izi saha ubu ndazi ijambo, ndazi kingera muri jewe. Mana we, Yesu urahambaye. Nje gushima Imana. Niyari jewe nari umuntu mubi, nari umuntu naharira, ungiriye nabi cyangwa numvise wamvuze, narumva mangayitse. Hamwe menga kurya bikanka, kuryama bikanka, nkumva menga ndamufashe hekenya. Iryo shavu ryose zisaha ryaragiye kubera nigishwa yaratwigishije umukozi w'Imana. Uyu munsi ndazi kumenya uko nitwara mu babanyi, ndazi uko nitwara, nkamenya ati nararokotse, sinkiri wa wundi. Ivyo vyose ndabishimira Imana. Nico gituma fukamitsa amavi, shima kubw'imirimo n'ibitangaza Yesu yankoreye. Yesu yarankoreye ibitangaza byinshi, norara ndavuga bugasubira.
ibyo byose ndabishimiye umukozi wa Kanguka. Yo Yesu amutuzigamire, Mana umwagurire imbago kubw'ijambo twigisha. Ndamushimiye, ndashimiye abaparteneri ba Kanguka. Yesu abahezagire, batora uburyo bwabo bagashigikira ubugi ca Kanguka. Yesu abahezagire. Ndashimiye madame wiwe wa Chris, amurekura akadusengera atatuzi, akatwita atatuzi. Ndamushimiye. Yesu amugirire neza, Yesu amuhezagire. Yo Yesu we, shalom.